Viator nkengurutse mbega mutubwira igituma muri Brock Beer mwimvire gutunganya ihiganwa. Ihiganwa twarutunganijwe tubisabwe na The Time Group. The Time Group ifise channel ya YouTube yitwa The Time 257, hanyuma baradusaba ati tubashigikire kugira ngo bashobore gutanga agashimwe ku bakunzi b'intamba mu rugamba bazotora ikibazo score exact ya match yari kirahuza Central Africa hamwe n'u Burundi. Bacha barabidusaba turabibemerera ko natwe tusanzwe dushigikira inkino tunazikunda, hanyuma turabemerera cyo gituma twabibafashije. Uravye muri rusangi abashoboye kwitabira iryo higanwa bangana gute? Bose hamwe n'igitigiri c'igihumbi n'amajana 596 nibo bashoboye kuvuga. Hanyuma uyu Terence niwe twabonye yishuye ubwa mbere mu bantu 10 babyishuye neza, niwe batanze kucishura kuko pronostic yavuga yuko utangura kwishura score exact akabitora imbere y'abandi wa posting imbere y'abandi niwe twategeza gushikiriza agashimwe. Niyo mpamvu rero mumubona ngaha tugire tumushikiriza agashimwe kiwe ku mugaragaro The Time 257 muri ngaha, hanyuma n'abantu bose babirana n'abafana bose nabo bakinanye babibona kugira ngo hanyuma niyo twasubira kubigira bose baze bace ikangurire babimenye yuko agashimwe ari rero. Mushikiriza